umwe wese yiyumvire ku giti ciwe. Si ngombwa ko avugira hejuru ntibikenewe, kuko wowe niwe uzi umutima wawe uko upanze. Ariko ndababwire nti wowe kuri ndongozi, nimba mu mutima wawe wumva utatunganye, mu mutima wawe wumva utatekanye, mu mutima wawe wumva atakigenda, uri ndongozi, none abo uyoboye ubahereza iki? Abo uyoboye ubahereza iki? Ubigisha iki? Abana bawe ubatoza iki? Ubantrena mu biki? Reka rero ndababwira, indongozi niyemera Imana icambere na mbere, ko n'Imana twayishize muri constitution. Indongozi iremera Imana. Indongozi iremera Imana, kuko Imana niyo itugira, Imana niyo itanga ubwo burongozi, Imana niyo itugira ikatugirura. Indongozi iremera Imana, ikayitinya kandi ikayikunda. Umuntu azokubwira yuko aharara Imana azoba ari umufo. Ntawe uharara Imana, ko Imana ntiharagwa. Icya kabiri, indongozi irahanuza. Indongozi irahanuza, igahanura kandi igahanurwa. Iyo ni indongozi. Indongozi irubaha kuko yicisha bugufi. Indongozi niyishira ineza imbere yabirongoye. Bivuga yuko yiraba, bivuga yuko yiraba bivuye ku bandi, bivuga ko yiraba bivuye ku bandi. Iyo abandi bamereyegwe neza, nawe niho nawe amererwa neza. Abandi no batuma amererwa neza. Indongozi ntishira imbere ukwikunda. Indongozi ntishira imbere ukwikunda. Yemwe ukwikunda, l'égoïsme, l'égocentrisme, ukwikunda niko kwatumye umwana w'Imana tumugandagura ku musaraba. Ukwikunda, ibyaha byose mw'isi, ibyaha byose dufise mw'isi biva ku kwikunda, kugeza naho abantu bicana kubera ukwikunda. Indongozi rero ndishira imbere ukwikunda, kuko nabwiye ko ushira imbere ineza y'abandi. Indongozi imenya gushima, igashimira abirongoye. Indongozi imenya gushima, igashimira n'abirongoye. Iyo mvuze gushima no gushimira abirongoye, ntabwo ari kubaha arya amanota mubaha, ntabwo ari byo, birarenze. Kubwira umuntu ukamuhamagara uti wowe ukora neza, cyangwa abantu ukababwira uti mwebwe mukora neza, biruta arya amanota uwo wabahaye. Indongozi rero nziza imenya gushima
igashimira birongoye. Indongozi imenya ko abirongoye atari bijuju. Ahubwo ikabunganira ahibona hari ikibuze. Indongozi nziza ntitsindwa n'umubiri. Indongozi ntitsindwa n'umubiri. Hari igihe n'umuntu agutera ishavu, n'umuntu agukorera ibitategerezwa gukorwa, ariko indongozi nyandongozi ikihangana, ntitsindwe n'umubiri, ntitsindwe n'ishavu. Indongozi nziza imenya gufata ikibereye, inyishu ibereye mu gihe kibereye. Kumenya gufata ingingo ibereye mu gihe kibereye, benshi birabagora. Kumenya gufata ingingo ibereye mu gihe kibereye. Hari uca avuga ati nzobikora n'ejo, ibintu bikaba bipfuye. Umuntu w'umurongozi aranywanisha. Indongozi iranywanisha, bitandukanye abantu, iranywanisha. Mu byo uzoba uri kurakora, icyo kintu cyitwararike. Indongozi iranywanisha, bitandukanya. Indongozi irasaba imbabazi. Indongozi irasaba imbabazi, igatanga imbabazi, kuko nayo irazironswa. Gusaba imbabazi si ubujuju, gusaba ikigongwe si ubujuju, ni ubwenge, kandi ubwenge buva ku Mana. Umurongozi arasaba imbabazi, agatanga imbabazi, kandi nawe akazironswa. Uyu ni umurongozi mwiza. No mu muryango ibyo birakora, no mu madini na hehe, no mu burongozi butandukanye, icyo ni ikintu gikora cyane. Hariho n'ibindi twogenda tuvuga by'uburongozi bwiza. Umurongozi, mwebwe muri ubwo burongozi murimwo, ibyo mwogenda mukora, kumbure n'abandi ndazikore n'abandi bagiye babwira byinshi. Ibi bimeze nk'ukubibutsa, ariko ibi byose tuvuze, ibi byose tuduze tudondaguye by'uburongozi, mumenye ko uburongozi buva ku Mana, buhabwa n'Imana.